zo kugura icese ishami rya Kopeke Ngozi riri hafi y'isoko ya Ngozi byahuriranye kandi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya, bikaba byari vyitabwe n'indongozi zitandukanye. Mu jambo ry'ikaze urongoye Kopeke ya Ngozi akaba yarakengurutse kubona ivyo birori bibereye muri Butanyerera. Afashe ijambo Teresforo Ndayishimiye, umuyobozi mukuru urunani rw'amakopeke FENACOBU, akaba yarakengurukiye abagize ico bakora kugira ngo Kopeke ishike ku hangiro yihaye ryo kuziganiriza abenegihugu mu ntumbero yo kubarinda gusesagura no kubafasha gutera imbere. Akaba yarashimiye ibanki nkuru y'igihugu yewe ngo idahengeshanya kubaherekeza abajejwe intwaro, eka mbere atibagiye n'abajejwe umutekano. Kubwiwe rero wanakanyamuneza kubona Kopeke itera ihurumbirwa n'abanywanyi batari bake, nayo kubijanye n'abanywanyi baguma biyongera aho muri iyo ntara ya Butanyerera. Akaba yabijeje ko vuba cyane bagiye kubugururira ayandi mashami mu ntumbero yo kuborohereza. Ikindi dukenguruka rero kuri uno munsi nuko tubonanye n'abanywanyi babandanye batwizera, kuko nkuko mwamye muvyumva bamwe babishikiriza urunani rw'amakopeke mu Burundi ntako rudakora kugira ngo rubandanye rukingira amatungo y'abene gihugu babandanya batwizera. Rero aha muri Butanyerera, aha mu gisagara ca Ngozi turabona ko babandanya batwizera. Rero twashaka natwe tubemerere ko tuzobandanya tubashigikira. N'amatwi asumira narumvise ko niyigishe twuguruye ngaha yatanguye kuba ntoyi, rero tukaba mu minsi tuzobugururira n'iyindi gishe kugira ngo mubandanye mwakirirwa heza, mubandanye mworoherwa. Ku bwa Paul Niyonzima ajejwe igisata c'inyandiko ndangamuntu mu biro ya Buramatari wa Butanyerera, akaba avuga ko abanyabutanyerera bafashe iya mbere mu kuziganya na cane mu makopeke. Akavuga ko bidatangaje kubona FENACOBU ikora ibintu nk'ivyo bitangaje, kuko ngo yama ikora ibintu vyiza. Akaba yavuze ko igihe bose ukwijukira kuziganya no kugurana muri Kopeke, atankeka ko yambona kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 Burundi buteye imbere 2060 bazoyishikako vuba cane. Akaba yaboneyeho no gukeza indongozi za FENACOBU. Rero banyakubahwa n'ugusubira kukimuka cyane, kuko ibyiza FENACOBU ikora mwabivuze neza, aho mwavuga ngo ni inkinzo y'ubukene mu Burundi, nanje nkavuga ni inkinzo y'ubukene ku Murundi. Igihe twese twokumva imigabo n'imigambi ya FENACOBU, nta nkeka yambono kazoza indongozi duhamagarira 2040 n'igihugu cifashe neza tuzoyishikamwo byose muri Butanyerera byararangiye. Mu ijambo nyamukuru Ciza Leonsia, umuyobozi nshingwantwaro muri FENACOBU ku rwego rw'igihugu, akaba yamenyesheje ko bahimbaje uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya mu gihe kidasanzwe, ngo aho bari mu bihe bidasanzwe mu buzima bw'amakopeke, ngo aho bamaze imyaka 40 Kopeke itanguye, ngo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 ku igenekerezo rya 14 Rusama hariya mu ntara ya Gitega muri zone Mungwa komine ya Gitega. Akavuga ko bamaze gushika ku makopeke agera ku 191. Akaba yahamagariye abanyabutanyerera kwijukira kuziganya kugira ngo bagwanye ubukene. Amakopeke n'amashami yayo ni 191 akwiragiye mu gihugu cyose. Abakozi bababa 1461 bariko baratunganiriza abarundi n'abarundikazi barenga umuriyoni. Abanywanyi baraziganije mu makopeke imiliyaridi zirenga 500. Ibice birenga 80% bariko bakoresha ingurane zirenga imiliyaridi 550. N'akaryo keza kandi ko kwibukanya akamaro ko kuziganya mu buzima bw'umuntu, mu muryango no mu iterambere ry'igihugu muri rusangi. Ukuziganya ni inzira ishikana ku iterambere, ni inkingi ikomeye ituma tugera ku ihangiro ry'umwe, tugategura kazoza keza kandi tugatera imbere
kuko isorosoro rigwirira iyo rigiye. Twakoraniye ngaha kugira ngo twinjire icese iyigishe ya Kopeke Ngozi ibereye gutunganiriza neza abayituye. Sagaseseshwa rumuri kuva igenekerezo rya 14 Rusama mu 1985 Kopeke ya mbere ivukiye muri zone Mungwa komine n'intara ya Gitega, aho hakaba ari hagati mu gihugu. Urunani rw'amakopeke rwamye rurazwa ishinga no kwegereza ibikorwa byago abarundi kugira ngo bashobore kubika neza ubutunzi bwabo, birinde gusesagura, birinde kandi n'ubusuma, bongere baronke aho baka ingurane. Iryo hangiro rikaba ari naryo ryatumye uno munsi aho iri shami rya Kopeke Ngozi turiko turugurura rije rikwiza ibiro by'amakopeke 191. Nimwiture iyigishe rero, mushitse indoto zanyu, tugwanirize hamwe ubukene. Ivyo birori rero bikaba vyaranzwe n'umurisho w'ingoma, intambo kama nk'ubudembera kuva mu ntara ya Ruyigi hamwe n'ibindi bikino bitandukanye.